twasanze nuko anagesa nakano kari ngaho ikindi kintu kitwa SIAP genda kivuga sindagitinya ndakivuga icyo kintu kitwa SIAP rero gifise autonomie de gestion ku kilo en plus yuko twarishe abakozi bari ku mastock ku kilo barafise amafaranga batwara ku kilo ngo ya prestation de service kandi twabahembeye abakozi kontira hari murapagara umushikiranganje mu Musa pire encore barindiye umushikiranganje wa agriculture twacinga halo 6 zo ku 8 niyo twajanga ku preta serment le même jour bamusinyishije contrat kugura imifuko 800,000 sac idakurikije amategeko pour 11 milliards. Uyu n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Alain Ndikumana yari mu nama nshinga amateka ahari ko hemeze cyo rigenga amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2025 ushira 2026. Ndikumana ati kubera iki mudashaka ko tubivuga mwese murabizi ariko mugahitamo kwinumira ati ndetse sinibaza ko na president yo batabizi. Aha yavuga amanyanga akorerwa mu kigo Anagesa, ikigo kijejwe kwegeranya umwimbu na cyane cyane umwimbu w'ibigori by'abarimye. Ikigo cashinzwe mu mwaka wa 2021 kuri decret yatewe ku mukono ku igenekerezo rya 18/0 uwo mwaka nyene. Ministre Ndikumana ntiyatinye kuvuga ko umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Karinimba Rushimana yatangiye gukora amanyanga umunsi arahizwa kwinjira mu mabanga. Imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshinga amateka n'inama nkenguzamateka, jewe Karinimba Rushimana umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga jejwe. Akimara kurahira yahise asinyishwa kontra y'imifuko 800,000 ku mafaranga miliyaridi 11 z'amafaranga y'amarundi zidaciye mu mategeko. Ndikumana ati mwarabonye kontra y'imiliyaridi 11 ku mafaranga avuye muri leta umushikiranganje w'ikigega ca leta dasinyako. Murapagara umushikiranganje mu Musa pire encore barindiye umushikiranganje wa agriculture twacinga halo 6 zo ku 8 niyo twajanga ku preta serment le même jour bamusinyishije contrat kugura imifuko 800,000 sac idakurikije amategeko pour 11 milliards. Niki cyari cyihuta cyo kuza gusinya contrat ya 11 milliards. Uno musi muzokumva ngo bari n'imifuko ngo yaraje ngo niko yayiwa. Marabonye contrat ya 11 milliards amafaranga avuye muri leta mushikiranganje wa finance adasinya. Mukakotira rero icyo cyose nijo twiza kuza turavugana allocation unique c'était une bonne idée mugabo tuyahande icyo kibazo gihari. Ikindi nifumbire burya nawe nyene on est en train de s'organiser. Ibi rero byabaye mu gihe hari nidogo kubarimyi kandi nubira cyahari aho badatahura impamvu bari ifumbire imbere y'igihe ariko sezo yo kurima ikarindi baherana ifumbire batarayironka. Ndikumana ati ni muraba family ko yishuza leta ifumbire yarengejeko atariko rero irima ry'agatasi tumaze kuronka ibice 50% vya imbura n'ibice 61% vya bagara kandi irima ry'agatasi ryaraheze. Fomi ivuga ko yarengeje ko ibice 17% by'ifumbire yategerezwa gutanga. Umushikiranganje Alain Ndikumana ati woza kurenza gute kandi bitari muri kontra wasinye. Iri kisaba miliyaridi 50 ngo yararengeje muri saison A mu gihe mu mwaka wa 2024 bari barengeje kimiliyaridi 12. Inkuru ntirangirira ngaho. Alain Ndikumana yahishuye ko atamukozi numwe w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi agera canka agenzura ububiko bw'ifumbire ya Fomi mu ntara zose z'igihugu. Yagize ati abakozi ba Fomi nibo bavyikorera. Ubu no babwira yuko saison A par rapport ya production yari tegekanijwe tumaze kuronka 50% ya imbura 61% ya bagara. Or saison A yaraheze.
Premier ministre yaragize descente na Miss wa Agriculture basanga abantu bose bararimye abarundi atamari imiti yarahari yo kugura imifuko baragura bakabika niyo constat twabonye umva ati bafata ibintu tuzaho bizoherera reka tugure tubika uno munsi dufite 2 contrats amahave naho contrat ho fomi ivuga ngo yararengeje 17% uza kurenza gute 17% kandi muri contrat byanditse 50 miliyari bikirasa uno munsi ngo nararengeje muri saison ngo bazanye ngo bujya bukupa none urarenza kandi wabonye ko dufitaniye contrat saison C ya 2024 ils ont dépassé plus de 12 milliards 3%. Ivyo byose ni ibintu bitavugwa mugabo abantu bagomba bashaka ko tufukafuka nibikunda le système ni nziza mugabo la manière biriko birakogwamo niyo atari nziza kandi ndazi ko mubizi abo twakoranye retraite imuyinga barabizi sinzi ko ari premier cyangwa deuxième vice président wa Sena niyo yavuze nyene generose ati ibyo yavuze nibyo ati jewe aho mvuka binjira nakakupoma gatora ifumbire umukuru mutuma kacakare kipera kinjira hariya agatora indi mifuko none tubandanye muri ibyo bintu kundi ibyo bintu kandi ndazi ko mubizi ibyo birazo stoke zifumbire nta muntu wo muri Miniyagri ndabivuze ndavyemanga agera stoke ifumbire mu ntara abakozi bariyo bose n'abafumbi abakozi bose bajira ama stock ya fumi none azozana iyo fumbire twayimuguriye acyari wayijera akaba ari badubi haruro ati fumbire nazanye ingana gutya none ibyo bintu mbatozoyibana yabirimo ibi la stratégie ya no munsi nuko ifumbire bayizanye bayihe gouverneur acyayiha uyibigeje gouverneur amenye yuko nzoha abantu 10-30-40 kuko we n'ibyapfa rafise de comptarante ibi byifumbire byose ni ibintu bisaba yuko sindiko ndagwanya yuko bitakogwa mugato bikore neza kugira tube efficace mu cyo tiko turakora. Ministre Ndikumana yanavuze ku manyangabera muri Anagesa aho mu mpapuro bemera amatoni y'ibigori badafise mu bubiko. Au mois de juin kuri bijiri kwirahera twaragize inama nari muri best Premier ministre ministre wa finance ministre wa agriculture de l'époque ministre wa commerce de l'époque. Les instructions étaient claires. Yatubwiye ati ni munyereke amafaranga y'umwaka uheze 145 milliards twabahaye muri Anagesa. Ni munyereke ingene mwayagarukanye amafaranga cyenda yabahamu yakoresha. Kuko mari muvuze ko tubaha tranche imwe. C'était 145 milliards. Ibigori byaguze icyo gihe yari 71,000 tonnes. 71,000 tonnes. Kuri 1700 ugwije 1700 fois 71,000 tonnes uraza gutora mu 100 milliards n'ayandi ucushiyamo transport n'ibiki byose. Mugabo c'était pas clair. Icyo gihe bagize raporo barayizana bamaze kuyizana niyo twace dukorera ko turi muri best. Turerekana malakini ari mu atagira kwangana. Ibintu byakozwe amafaranga atagize gushika no munsi Anagesa na SIAP. Je niko ndavuga Anagesa na SIAP je n'ai rien contre bo. Iyo bakuvuze ifo kugenda kuraba neza yuko ivyo bari baravuga nivyo kubera ko no munsi inspection générale de l'état iri kwirabakurikirana. C'était à partir du rapport twagize ni ingorane zatanguriye bazanye rapport bavuga ko ibigori biri mu mastock hose bihari. Son excellence bayimuhaya cyandika ko ni mu analyse turagira analyse turaheza turamwereka amamanke marimo acavuga ati ni mugende mutembere murabe ayo mastock yose yo bigori ko mubibona. Twarazigendeye zose turi kumwe nabo muri primature vice présidence bose le rapport turayiproduza géolocalisé biranditse neza aha twasanze ibigori bingana kunyene kunuku byavuyemo bavuga ati inspection générale cyubwira amatohoza kuri ibyo bintu niko byatanguye ikirakogwa ndibuka dutanguye campagne batubwiye ngo twitangure tuyitegure ubu twara SIAP yavuze ati mubwire bareke kutwiruka inyuma kuko iyi campagne izogenda nabi. Tware muri présidence honorable Serge ati turiko turafasha none batangiye kutwiruka inyuma twe twatanze rapport ivyo mwazanye ubu desida ko bazavera kuza gukurikirana n'umushefu twe turamuhagarara hejuru uramubwira ati hagarika iyo nibaza yuko nibiriko birabo no munsi
c'est prémédité kugira byerekane yuko ibintu bitari biragenda neza. Ico gihe bavuga yuko bafise la production ya 150,000 tonnes de maïs ngo niyo biteze. Twari muri finance ico gihe bakavuga ko bakeneye plus de 200 milliards. Mugabo hari instruction yanditse neza yuko ata amafaranga yandi azosohoka de 145 milliards za mbere zitaraca ku meza. Nayo bazanye tugiye gusaba raporo ngo muri stock ngo hari ibingana gutya, niyo abashinga amateka bari muri legislative heze baki bagira turu barazunguruka barabizi barabona ibigori ngene bimeze. Ubu bavuga ko bafise muri raporo kuri campagne heze 28,000 tonnes. Mugabo tugiye kuraba raporo niyo bigori nabi hari primature yaragiye la même chose nizi 36 milliards kuziba. Bavuga ati okay, turabona ko habaye ibibazo byinshi cyane, reka tubahe 36 milliards nimwe yakoresha mukayasigura neza, tuca tubongera yandi tuyakura ku mafaranga y'ifumbire. Ndibuka twagize un transfert la dernière minute ya 207 milliards kugira turi amahera y'ifumbire, c'était 196 milliards n'amahera y'imbuto. Premier ministre akiri ministre wa finance cyavuga ati ko bimeze gutyo reka fomi tube turayiha 160 milliards, 36 milliards tuyiha na gese tuyihaye nk'ideni muri ya 40 milliards twashize muri ya budget, iyi 25 26 tuzoca tuyisubiza. Rero bayabonye agiyemo bacayibaza ngo yandi ngo bazoca babika. Mugabo tuba twaramaze kwanticipa turagira digitalisation, tous les hangars ziri géolocalisé bakoresha ama tablette. Iyo baragerageje kubigwanya yo kubidakunda. Ubu nuko ndashobora kwereka ati hangari riko ngaha warashoye ibigori nkashiramo izina ryiwawe hakaza afishe yiwawe. Ni bararenza 23,000 tonnes. Le 23,000 tonnes ngwije 1700 ndashika na 36 milliards. Mugabo rero kuko chaque fois duhejeje chaque semaine twacha dusohora liste tukamuha abariha. Ikindi cyagiye kubica cyane nuko le paye masa amafaranga bagitwara mu maboko bahasi yabo. Bazana muri finance la liste y'abantu turiha n'ama microfinance barimo twaturungika. Anagesa yidogewe kenshi n'abashoye ibigori kuba bataronse udufaranga twabo. Umushikiranganje Ndikumana ati amahera twabahaye yo kuriha abarimyi bashoye ibigori menshi baciye bashira muri transport, ayandi bayaha abakozi ba SIAPE. Iyi SIAPE ikaba ari cooperative d'investissement mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ikorana n'ikigo Anagesa. Ariko iyi SIAPE ikora nk'umukomisiyonere kuko ngo hampandi y'amafaranga bahemba abakozi bayo hariho n'amafaranga itwara ku kilo cyose cy'ibigori kiba kigurishijwe. Ajya amafaranga Premier Ministre yamubwiye neza ati aya nuzurihe d'abord SIAPE, nuzurihe bazurihe abene gihugu. Niba ari instruction acha tugisha inama no kwa Premier Ministre byose ngo turishe ibintu, do raporo turayizana turabona yuko amafaranga ahari yo kuriha les 38,000 tonnes les 23,000 tonnes ahari. Anone yagiye hayo amafaranga ariko gusaba raporo ya nyuma yaduhaye amafaranga menshi ari kuriha ngo wakuye ngo muri stocking aha ngo twarahaye ngo amafaranga ngo abakozi ngo basiya bereko barabega ibigori. Sinibaza ko yari priority yari kuriha abantu banyine ibigori, abantu bakazuriwa mu nyuma kuko tubagana dukorana nabo. Iyo raporo y'abarayitanze nyene byagenze turagira note twene twarwango ahedeye ko dusohora ne mafaranga ko twene nitwikoresha les 145 milliards zo mwako yezi nazo baraza. En plus dusora kandi tumaze kubona yuko bafise ibibazo les 28,000 tonnes zabaraniye kugurisha. Ona initiative twagize na Brarudi na ibabwiye les 50 milliards nibazi niyo zazananye. Komiseri wa Ubera bizi hajya nk'ubu twehageze yuko ukwezi guhera ku mataxi dutangura kurira kwera amahera na gesa nahaza. Duheruka les 25 milliards Brarudi yaduhaye comme étant une avance. Ibi rero vya Nagesa nukuri ndabasabe nitube des fanatiques, nitube abantu gusa bumva ivyo bagumva. Ukeneye raporo naze tuyimuhe A a Z n'abantu barishwe n'ama liste d'office. Twere baraduha go ahead ati aya ari mujye kuyakoresha. Tuzoyakwe tujye kuyakoresha. Mudurumva ndushobora gufata iyo decision ngo tubikore. Kandi sinibaza ko chef atabizi. Sibaza ko son excellence atabizi. Situation raise do A Z. Nico novuga par rapport y'ivyo vy'ibigori les 40 milliards nuko
l'idée les 145 milliards z'umwaka uheze avuga ati iyo zigaruka nizo mwaca mubandanya kujya paeji ikora mugabo babwiye ngo turi bakeyi turabakozi bakeyi mugabo ingorane twasanze nuko anagesa nakantu kari ngaho ikindi kintu cyitwa SIAP genda kivuga sindagitinya ndakivuga icyo kintu cyitwa SIAP rero gifise autonomie de gestion ku kilo en plus yuko twarishe abakozi baba bari ku mastoke ku kilo barafise amafaranga batwara ku kilo ngo ya prestation de service kandi twabahembeye abakozi kontirari murapagara umushikiranganje mu Musa. Ubu mushikiranganje Alain Ndikumana numuhinga mu by'ubutunzi akaba afise diplome ya doctora yakuye muri kaminuza National School of Statistics and Applied Economics muri Abidjan mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Yagiye mu mabanga yo kuba ministre w'ikigega ca leta mu gihe muri kino kigega harimo ibihengeri byinshi kuko mu bisata byari bijejwe kuyinjiza harimo amadetournema n'ayandi manyanga afatiye ku biturire yatuma amafaranga atinjira muri leta. Nimba ibintu bikimeze uku iki gihengeri kizokomeza kwibonekeza kubera ko hari ibibazo bidatahuritse. Akarorero kari ngaha nyene ninde yategetse kare nimba Rushimana gusinyira amafaranga adaciye mu mategeko? Ninde ashigikira amakosa ya Anagesa ifatanije na SIAP mu kudatunganiriza umurimyi ngo aronkere ku gihudu faranga twiwe twavuye mu bigori yimbuye? Ninde aho ruhusha fomi kwivanga mu kazi k'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gushikaho bashika mu madepeyaye gukora akazi ko kugera ifumbire ivyo yokozwe n'abakozi ba Mineagri?